burya kwimura igisagara si dekre ugira cyangwa ibitego ngo biranabigiye ni yindi nteguro ndende. Mbona yuko iribwirizwa ryari kurindira hari ibindi byihuta kazowe kanonosorwa on niveau même bije bagaharu ibintu byose bishoboka. Muvuze la politique le capital politique la capital politique mbe administrative yo iri he? Murabona neza byo ko bishoboka yuko uyu mugambi waje mu namashinga amateka ufise ishingiro rikomeye. Je ndibaza yuko hakwiye kugira gukorwa ikigwa cerekeye impact sur l'économie nationale y'ingingo na cyane cyane sur les économies familiales. Ingingo yo gufata umugwa mukuru wa politique akashira Igitega dans un laps de temps entre 2017 ni 2019 abana ko yoba ari ingingo ije igihutihuti nkuko abandi babivuze. Kuri umugambi ntiwihuse harageze kuko ni wariyumviriwe kenshi bikanga kuja mu ngiro. Ivyumviriwe hari byagoranye muri kahise nabivuze uno munsi kubera ishaka leta ifise umunsi bishobora kuja mu ngiro ntuzo bari umugambi wonyene ishize mu ngiro kumbure mu bindi biringo bitashobotse ko iyo migambi kunda. C'est un processus tugomba kujamwo so kuvuga yuko ishusho y'igisagara ca politike gitunganye uno munsi duheje gutora itegeko tuzoba tuyironse si uko biri. Twebwe nyakubahwa murongo cyane murongo n'amashinga amateka tuje gusaba d'abord akadre legal n'umwana bwa mbere avuka hamukamuronderera akabutura gato yambara ukamwandikisha muri commune hari ibikurikira bizokurikira. C'est tout un processus et la base ya concrétisation effective yo capital politique c'est d'abord au cadre légal. C'est au cadre légal kandi yari afise umunsi umuteza kuboneka muri leta rero twumvira ati umunsi n'uyu nyene hamara processus heze ibandana. Kuno kwezi turimo Buramatari intara Gitega yasohoye itangazo rimera giritegura uko abantu bagutegurira kwakira umugwa mukuru wa politike. Ariko ndafise mu makenga kuko yasohoye ingingo zitano agace kakabiri karavuga yuko bibujijwe kubaka amazu mu gisagara ca Gitega no mu icungararo ku muntu adafise uruhusha rwa urbanisme na cyane cyane ku mitumba n'amakaratier Asaradodagura, Rutegama, Birohe, Rango, Nyabututsi, Songa, Mushasha, Ntobwe, Rukoba na Bwoga. Je nagwa kwabazanye kwa mushiranganje mwavuze yuko ariho iyi plan directeur de modernisation izo kwihutirwa mugabo ntiraba hama kandi imitumba bavuze nta teko rirabaho ridelimita neza nkuko mwabivuze meri kugira ngo umuntu amenye ati kumbure iyi pande ndimo muri meri canke kiri sinzi muri rirare neko nimvira no musi nk'umunyagihugu aba kuri no mitumba yabujijwe kubaka inzu kandi imitumba ari abanyagihugu bato bato no musi yobirwa yuko bimuwe atadasha kubaka nta n'ikiringo kirimo gitekanijwe wocume ngo arimu nagomba kumbure abo ko bohumurizwa kumbure ijambo muhumuriza abantu bakuri mu mitumba kuko namaze kumva yuko bamwe bwo bwatangwe kubimva ati ngire gute abimva no kugurisha ati kangurishe n'uvume ngo ngoma nimugwe n'iki nkabe nivyo ho bakumbure uburyo cyo kugwa mu bwitonzi na cyane cyane yuko twumva yuko urbanisme kuza guhondera ubusha muri urbanisme ku hantu hasangwa ari mu muntu ze mu biryogo cyangwa mu kirundi murumva mengo biragoye naho nagomba ko mutanga umuco iyi ni mezira administrative ijanye n'intumbero yo kwipanga neza ku gisagara kuri capital politique kuko umugwa mukuru wa politique uje igisagara kitezwa kwagurwa muri uburyo cyangwa buriya. Hanyuma rero amategeko murayazi acanga hari mu yashinga uno munsi nta wabasohoye nta no wavuze ko leta aho hantu hafashe mugabo ni mezire de précaution kugira ntibubake ubuzu usomekeranye kumbura utazi nuko iyo nzu wubatse uzoronka nibarabara uzoronka n'akayaha gushikana kwibarabara uzoronka nawe ucisha ikinga. Hari amakartier byabaye uko bizana akajagari kenshi cyane birazana n'imanza nyinshi
bene gihugu rero nibareme batekane babangire nk'uko intwaro yabibasavye hanyuma rero amaserivisi abijejwe abanza bereka ingene bubaka. Nibaza ko ahanini nk'ibijanye n'ikintu cihuta kijanye n'amazi iyo batari kirenga mu gisagara ca Gitega. Nagira mbaze rero yuko umuntu mbere yo kwakira uyu mugwa mukuru boba baragikoreye kugira ngo babone neza yuko hari ibikorwa vyihuta. Ikibazo c'amazi ni ikibazo kizwi gishobora kuboneka Igitega nkuko ni Bujumbura naho nyine amazi uretse n'amazi vyarigeze gushika n'amatara ngaha turayabona ne twaciye duhunga igisagara ntitwagihunze twaragumye ngaha hama turasaba ababijejwe tuti gira ingufu turonka amatara gira ingufu turonka amazi. Je nibaza ko ngaho iwe reservice ntigice isuka nico ababijejwe bahabereye nabo muri iyi nteguro mu ntumbero yo gutegura capitale politique ingufu zisabwa haba mu gutegura amazu azokorerwamo canke yo kubamwo abajejwe igisata c'amazi nabo ni ngombwa bongereze umurindi bateka umutwe ku buryo amazi mu gisagara ca Gitega atoba intambara. Ni kijanye n'amabarabara yinjira mu gisagara ca Gitega avuye mu ntara zitandukanye. Nagira mbaze ko usanga hari amwe usanga adakozwe ku buhinga bwa none, nashaka kuvuga ku buryo bwa usanga arimo nk'amakaburimbo. Hari ikindi twakibukira ko naho nyene kugira ngo uwo mugwa mukuru niwamara kujaho uzobe uri nyabagendwa. Byukuri amabarabara ahuza igisagara ca Bujumbura n'izindi ntara yose n'amakaburimbi, ndetse mbere n'ububarabara burya butoyi bwinjira hagati mu komine ya Gitega bwinshi n'ububarabara butsindagiye bukoze neza. Je nibaza ko gushaka kuri umwanya n'isaha ibyo yavuye barabara atabihari. Ibiro by'umukuru w'igihugu yubatswe i Bujumbura kuko muri leta mutatekanya kubaka iyo nzu Igitega ko biboneka ko uyu mugambi utari uyu munsi ko capitale politique iduga Igitega aha kubakwa pare presidentielle nziza nta kibazo na kimwe genda byumvamo, nta kibazo na kimwe kirimo kubera yuko pare siyo yonyine hari gisagara n'ahandi mu gisagara ni muri capitale économique, nta kibuza ko haba amazu meza uretse ijyanye twarakuvuga n'izindi zihasanzwe, kandi nta cyobuza n'uno muzi ko nkigiri hajya nayo nyine yubakwa Igitega. Byose ni kube twavuga ni volonté politique. Mwatubwiye mu nyishu mwatanze mu kibazo ca gatatu muvuga ko hariho ibikorwa bimwe bigiye kuzokorerwa Igitega ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Nagomba ndababaze ni naba ntabagoye ko mushobora kuduha n'imiburiburi nk'izu nka 10 zishobora kwakira ubwo buzi Gitega. Imiji yose twitwamenya amaza irimo nubwo wowe umushikanje intwaro hagati mu gihugu ntucumenya amazu ari mu miji yose ntibishoboka. Nico gituma hashizweho komisiyo n'ikigiriye ariko ibyo twagenzuye kandi tuzi twabonye nabura amatara akabyemeza nuko yatubwiye ati karibu hajya singomba kwantisipa kugende bizogenda. Hari amaserivisi menshi asanzwe arimo imirimo ya leta ariko atari occupé pleinement. Ayo mazu yose akoreshejwe neza nitwa kwantisipa kugikorwa ca komisiyo akoreshejwe neza nta kimeza ko ministeri zine zitandatu zishobora kuduga atangorane n'imwe irimo. Nagira mbaze impact budgetaire kuri no tegeko ingana ikinya kuwa mushikiranganje. Uno munsi hariho umugwi ubwa mbere na mbere mu ntara ya Gitega. Mbere uwo mugwi uri ku kivi umaze igihe kinini ya cyane witegura kugira ngo ube uragira projection kuvyerekeye amazu ayegukira leta kumbere n'aba privé yoshobora mu gihe byo ngombwa gufatwa agaheza agakoreshwa kwakira aba canke bariya. Umushikiranganje ajejwe ibikozwa vya leta amaze gushiraho umugwi urimwo uhurikemo n'ubundi bushikiranganje kugira ngo bakore bivuye inyuma mu kiringo gitoyi cyane berekane aho ubushikiranganje buduga bwoshikira.
nyakwa mushikiranganje ariko koko murabona neza byo ko bishoboka yuko uyu mugambi waje mu nama nshingamateka ufise ishingiro rikomeye ushobora kuja mu ngiro uko bagendanye babivuze turavye uburyo igihugu gifise muri kino gihe ibisabwa no munsi nibikenewe kuri uyu munsi n'isaha nta uburyo bukenewe burahari. Ibindi ni bimwe twavuga bizoba progressive cyane cyane twese tubitahure muri iyo nzira. Ivyitwa ko bigoye bihanitse ni ibi bizoza progressivement bikurikirana n'ujya mugambi wa plan de modernisation de la ville de Gitega bizoza bukebuke. Mwebwe nyene mwarivugiye ku kibazo ca kabiri yuko uwo mugambi uzosaba uburyo bwinshi umaze kuja mu ngiro ukazotuma igisagara ca Gitega kiryorwa neza gusumba. Myako mwe tubwira ubwo buryo bwinshi ingere bungana mbega kizoryohwa kugira kibe cize cyakije byose gushika ryari. Twebwe muri leta umuntu no gukora ku kiringo nibisanzwe twihaye twavuga tuti mu myaka 3 ivyangombwa byose bizabikwiye bya bintu bya plan directeur byose bizabyagiye mu ngiro n'ibindi twiha ico kiringo tugaheza tugakora dutangura guplanifya ku kiringo twihaye hama ibikorwa bigakurikira. Kandi abakozi buca baduga bakaje gukorera Igitega mwavuze ko hari abamenyereye gutanga intuze zibiri gutanga inzu zibiri banyakuba ahantu haraduga ni mwiyumvira abanyagihugu uburyo bafise hari imishahara mubaha mone koko ko azobushobora gutena ivyo bintu bibiri muyo kwega ibintu ibi abantu bazokora barya abanyagihugu barya ibiturire kugira igiturire subukene n'ingeso igiturire kizobyo warasanzwe akirya mugabo utarasanzwe igiturire no kuri ntazoca bihera ngaho jewe siko ndavyumvira. Abemeza ibyo twumvikanye twamye duharira bashire koko hejuru abatumwe bashire amaboko abiri hejuru. Abanyakwa bashinga amateka 108 nibo bemeje no nteguro y'ibwirizwa portant fixation de la capitale politique et de la capitale économique du Burundi. 1 contre 0 abstention.